ntacyo tutakoze kugira ubutungane bukuru. Jambo ryashyikirijwe na Leandre Sikuyavuga arongoye uruganda rw'amakuru ku kinyamakuru Iwacu. Ibuka imyaka iniheze Jean Bigirimana uretse ko ubuyobozi bw'icyo kinyamakuru yakora isi burondeza iyo umesha makuru azima arakoze bikeka ko yoba yari umwe mu bantu babiri batowe ari biziga kuruzi mu barazi ariko akaba yishwe aranje gucibwa umutwe. Iwacu casaba ko makanda ivyo bita ADN mu kinyamazuru kugira uwabo amenyekane ariko ntibumviwe. Bamenyesha makuru bizeye ko ukuri kuzotera kuja habona. Sivyo gusa ico kinyamakuru cagiye amara atandukanye akorerwa abakozi bacu muri myaka 5 iheze. Abagenzi bacu baciriwe umuriro ibiri n'igice bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Y'Uburundi bwifasha ugutihanganira umwuga wo kumenyesha amakuru kugarukira he mu nzego za leta y'Uburundi. Bimwe mu bibazo tugira ducija nino na televiziyo Renaissance. Hano muri iki rero twakiriye abaturage babiri kugira tubiganire. Uwa mbere Alexandre Niyunge arongoye sendika y'amakuru mwaramutse neza Alexandre. Ndakuramukije Patrick. Sangwa ikaze. Murakoze cyane. Ubundi butumire Honorable Emmanuel yahoze ari umukenguza mateka. Ndakuramutse ndaguhana ikaze. Yamara cyane. Nkoro kaze mu kiganiro. Sangwa ikaze namwe mwashimye kino kiganiro. Ikibazo cya mbere nteri wawe nankeka yuko mwifadikanije ndamenyesha makuru igihe mwari ko mwibuka Jean Bigirimana mbe hacariho icizere ko kumenya ukuri kubyashikiye umenyesha makuru bizoteba bimenye Burundi. Kabano nta tangazo twigeze twumva rya leta canke y'inzego za leta rivuga ko kuri iyo nyuruzwa rya Bigirimana kanabanye politike ntaco bigeze babivuga ko nubwo rugamba nubwo bamenyesha makuru gusa. Nibaza ko twaba tubarenganije kuko ndazi ko hariho benshi banabigaruka ko nibaza ko na honorable aza kubivuga kandi bazi ko tumaze guhura kenshi tuvuga ibibazo nk'ivyo. Ikibazo rero ca ruva kukisi ntawovuga nako ca navugwe nako caje bigira imuru gikuru kibandanya. Ico nama mvuga nuko burira ntibutera ku mpeshe. Uno munsi nivyo hari abafatiye ubutungane mu Burundi babugira akibare kabo babukoresha uko bashatse ariko ivyo bizotera bihinduka. Igihugu nicasubira ku gusubira ijambo iyo ntahizoheza ikwite mu gahanga abo bantu bariko baracuvya ubutungane. Kirahari kabisa, kirahari nivyo ntawo bivuga ngo ni munsi turabona ko imyaka imiheze ko boheza ngo bikubita gashi ngo baratubwiye ngo ruva nako yavuga kuki nako Jean Bigirimana yaciye muri ngo baratubwiye ngo uno munsi ngo ubutungane iyo novuga nti cyo bari gitangaro kivuye Bujumbura kuko murazi ingene vyagiye birashikirizwa mu matohoza bagenzi bacu bakagira amatohoza muri wacu bakagira ati fatira kuri ibi ariko bagaca babicuvya ukabona neza yuko nta gushaka na kumwe kwari kuhari kugira ngo ubwo butungane buboneke. Hanyuma n'abagiye barerekana ko bagize uruhara babo baragize uruhara baba mu batelefone canka babonye ahantu hari yakingiye kibaba bose bagiye baricwa ahubwo mwibuke ko hari benshi bagiye baricwa abakozi biperereza bashobora kuba baragize mu ruhara mu nyine batowe barashwe canke batogwa ibiziga. Kaboneka neza yuko hariho mu kubutegetsi bw'ibuje umurasha no wite Emmanuel Honorable imyaka ine iraheze amisha makuru barakoze amatohoza nkuko yaraheje kwivuga Alexandre ariko
ayo matohoza ari gufasha mu nzira yo kubona ubwo butungane koko ariko yaba igipolisi bw'abategere ubucamanza b'abategere mbega nari kumbaza ni ubwo rugamba amenyesha amakuru nabo haranira kumenya ubutungane ubwo rugamba bose ubwo rugamba ni ubw'igihugu bwa mbere igihugu giserukiwe n'inzego zitwara igihugu niko vyanditse mu mategeko y'igihugu iyo habaye icyaha nk'icyo cyo kunyuruza umuntu cyane ikindi cyaha cyose hari inzego za leta zitegerezwa gukurikirana icyo cyaha abantu bagikoze nyine cyakozwe hanyuma bagahava bagikoze bakabashikana imbere y'ubutunga imbere y'amasentare akababaza babusanze aribo bakabahana kubikurikizwa n'amategeko niko bimeze ni iby'igihugu rero kuko harya iyo umuntu umwe akorewe icyaha si uyo muntu aba amerewe nabi gusa cyangwa umuryango wiwe cyangwa akora ni igihugu cyose kiba kimerewe nabi kuko umutekano wacu umerewe nabi l'ordre national ni igihugu kiba cabaye atake ni igihugu kiba cabaye aho yativyega umuryango ndavana n'ivyega kuko rero n'ivyo n'ivyo ibintu vyerekeye ivy'ivyaha no kuzana umutekano mu gihugu no gutunganiriza abantu bifiswa bijejwe ni inzego za leta izo nzego za leta harimo iz'abapolisi bagomba kurondera icyaha iyo kiri bakagishikana imbere y'abarya bashingwa y'abari abaprocureur abashikiriza amanza kaba kw'ivyo bariko bakaba abantu nibazo babategeye uretse ko vyanditse mu mategeko ya leta uretse ko ariko bimeze ari inshingano z'aba n'itegeko tugiye kuraba ivy'agateka ka zina muntu yuko iyo habaye icyaha umuntu akamererwa nabi akarenganya agatotezwa cyangwa akakishwa akagirana n'itegeko ko leta iteze kugira amatohoza uravyumva itegerezwa kugira amatohoza kugira ngo imenye ababikoze bahana iyo rero batabikoze bisigura ko banka hari icyo batinya ni giki nuko bashobora kugira amatohoza bagasanga ababikoze batumwe na leta ni uguhisha icyaha abagikoze ntibamenyekane kuko niba bamenyekana bava bati jewe natumwe na nabi hari ushobora kubatuma ati genda mufate uriya mumubwire kuko yapfutse ibintu tutemera amage ntibamufatagira ati wabikoze kubera iki jewe bande urumva rero ibareka kubikora kugira ngo ntibamenyekane kugira ngo turaga gukora kuri kuzotinda kumenyekana barya bayobora igihugu cyane bazotinda basubira ukuri kose kuzomenyekana ega si kuri wewe wenyine ni kuri vyose urabibona ko yakora icyaha tugaruka hanyuma ntiwoja kwireba wenyine ni kuri bose tugaruke kwa Christophe Nkezabahizi ni byinshi umugani wakwana Christophe Nkezabahizi nawe nyine yagize ibibazo nk'ivyo yakorera televiziyo yishwe n'umuryango wiwe wose kagirizwa ko byakozwe inzego zicungera igipolisi gicungera inzego za leta twagira tuti nawe nyine n'umuntu nico kimwe mukurikirane si ibyo gusa nibaza yuko nivyo nkuko abamenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru muri ni menshi cyane rwose kandi nta nimwe yigira ikorerwa biboneka ko hoba hariho gushaka kugira ngo umuco uboneke hama bakoze ivyo vyaha bahanwe
honorable wabivuze n'ivyo ibyo aheje kuvuga n'ivyo inzego zijejwe igihugu mu gihugu cyitwa igihugu mu inzego zitwa ko zubahiriza agateka kazina muntu inzego zitwa ko zubahiriza ubwigenge n'uburenganzira bw'abantu bwose ivyo nibaza ko bacu biri kure y'ukwezi ahubwo izo nzego nizo zihiganwa zirushanwa kugira ngo zibanyuruze zibafunge zibice zibiziga dutora hirya no hino ndakumvise rero uributsa amakuru gusa si nabo gusa nivyo ukuri abandi bawoja ngaho twikunde gusa abarundi kunyuruzwa mu buryo nk'uko Jean Bigirimana yanyurujwe n'indiri n'abantu baganaguye nka nabo nyene si bake yango yabo na sukuvuga rero gusa ngo nabo gusa ico gituma nibaza yuko nkuko yabivuze Maître Emmanuel urugamba n'ubw'abantu bose ntibiteza kuba ngo nubwo abamenyesha amakuru gusa muri ivyo nuko nibaza yuko abarundi bose bakwiye kubona ko dufise virus uko abantu bahagurukira covid bahagurukira umugera wa corona bose bagwanya turakwiye kugwanya uwo mugera uhari mu Burundi uwo mugera uboneka neza yuko uri uraribwa mu Barundi nibazanira ngo turaza kubisha hariho ubucuti hagati y'abagize ihonyabwoko mu Rwanda tukabona ko hariho n'abantu ibintu umuntu muramaze kubona ku marezo witwa Claude Kenny yiyitagwa umumenyesha makuru yahawe ikarata sense uwo muntu nta kindi yirirwa aririmba uno munsi atari gutuka atari kubiba amacaca sinsubira mu ivyo avuga kuko namanyembwa n'abantu basubiramwo mugabo biraboneka neza yuko ukabona neza yuko ari umuntu ashika agenda agafata ijambo karibu bakamuhicicaro ahandi tuzi neza yuko ivyo abantu bakavyibagira yuko n'amakungu yavuze ko ibimenyesha makuru izo bita media de la haine ni ibintu bitegerezwa guhanwa n'amategeko bimwe bikomeye cyane gose ariko iwacu bisasigwa indavu abamenyesha makuru bagerageza gukora umwuga ibimenyesha makuru bigerageza gukora umwuga bikorikije amategeko bakabivyo virus tuyirukane n'ubundi zobandanya hazoba baje Bigirimana abandi kuko biraboneka neza yuko n'umunyarambere yabo n'umunyaranda ntakindi bavuze barundi ati kugaragara abanyesha makuru bakerekana ko bafatanya mu nda kugira barwanye uwo mugabo karavuga Alexandre muri muravuga ubutungane bwo kuri Bigirimana Jean no ku bantu benshi arashigikiwe Bigirimana arashigikiwe umugabo bariko bavuga uti gushikirana hari ico bizovyara gushikirana yego birafasha kwerekana ikibi cyakoze kumuri abagikora nabo bagikora mugabo ntibikwiye kuko ntibana twofatara mu nda gute ntitwihutungane twebutungane buri minwe y'inzego za leta abantu babaye bo barashobora gutuma ariko rero agira buti reka nawe no kuri leta y'ubu bavuga ati ucibwa amate na benshi ubu n'ibindi bintu ntawe bimenye biri ubu reka bacira baca bambara iyindi mpuzu bakahindura reka nakubwira
jewe ico mbona cyo gufatana mu nda cyoshika ku kintu nuko bafatana mu nda ku buryo biha ubutegetsi uburongozi ushobora kuzana amahoro umutekano ubutungane amajambere ku barundi bose nico cyonyine kandi mugabo biheraho ku kubanza kumva yuko musanga ingorane musanga kandi mukabona cyo kimwe udasa n'ibiheruka bari bagerageje nako batari bagerageje bati ko amatora aje naho tubona adatomoye hari ibintu reka turabe tujye inyuma y'abantu y'umuntu yatwemereye ko agiye kuzana intwaro y'abarundi bose atamwana n'ikinono twizere mugabo ko gufatana mu tukomeze turende tube Burundi mujishaka bica kino kiganiro turiko tuganira ku bijanye tuganira ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi turi kumwe abatumire babiri honorable Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenyezi amateka turi kumwe Alexandre niyo ko arongoye sendika misha makuru nakubwira ati ubucuti nawe yacatwenga ubucuti koko uri hagati ya leta n'abamenyesha makuru no munsi mu buha urugero rungana n'ishaka ko twohindura ntitwavuga ubucuti nanga umuntu yofuma ashiraho imigenderanire bakorana ubucuti banashaka ubucuti ntibunakenewe kuko ubucuti buba hagati y'abantu mugabo inzego n'ibindi tubyita imigenderanire yategeza kuba imigenderanire iyo nayo itegezwa gutunganywa n'amategeko nk'uko honorable yabivuze ati igihugu giteza kugengwa n'amategeko ibyo byose uti rero nta kuyifashe kuko urumva mu bisanzwe ibimenyeshamakuru byategerezwa gukingirwa n'amategeko ayo mategeko nayo aho nyangwa nabo bahonyanga vyose ako mategeko yo yaranditse amategeko yo arahari naho yoba atari meza cyane gose muri amategeko yo yarahari ariko nta na rimwe yigera akurikizwa kugira ngo ibyo byose bishikaho biri gushikaho tuja dushika mu bihe ibintu bidahanwa kandi byarabaye imyaka n'imyaka ikahera abantu bakamenya kudahana bumva n'ivyo turimo rero ibimenyesha makuru nabo abamenyesha makuru bavuga nti mu Burundi benshi urabona bagira bati duce magufi data wanje dukiza gatwe nzanaruka benshi nzanaruka zo gutotezwa kwicwa kwashimwa urazi benshi wumva uno munsi nta nabamenyesha makuru bakiye bashobora kuvuga ivyo biyumvira batibaza ko barara baciye imitwe benshi baranakubwira ati reka shati reka ninumire ndabe ko goce abagerageza nabo gukora murabona ibica bishika baca bafungwa abandi nabo bakabagatera ubwoba murazi ko vyinshi hashize igihe iperereza rigatuma abarongoye inganda z'abamenyesha makuru amakuru mufise no munsi naya twereka amakuru mufise turaba yari muco y'abamenyesha makuru mwebwe mutaronka nibaza yuko niho ibimenyesha makuru vyacu bigerageza rero kwereka aho bagenzi bacu badashika kubera batabishoboye cyangwa kubera batabishaka ariko bidashoboka kubera kuhakorera kuba ari nko kuvuga gutanga agatwe kabo niho natwe tugira tuti reka ibi ahubwo tubikore twebwe dushobora kuvuga muri kano kanya kugira ngo baduce imitwe niho rero nibaza kumenyesha makuru nka RPA Renaissance inzamba zifise uruhara rukomeye kugira ngo koko ivyo binyegezwa ivyo bibuzwa ko abari mu gihugu bashobora gushikiriza ivyo bimenyesha makuru bigaheza bikabishikiriza si ushaka kwishima ariko kenshi
n'abantu bakubaza bari mu Burundi bati mbega uno munsi hari biki bariko babaza wewe ubuhungiro ariko nuko bazi neza yuko abanyamwuga ubivuze ukayarondera ugaheza ukagira ntuzi nico rero umuntu yovuga naho natwebwe nyine atawoja ngaho umva biragora kugira ngo ayo makuru ushobore kuyaronka bisaba uburyo bwinshi bisaba gushishoza cyane kugira ngo koko ngo itosoroye bisaba uburyo bwinshi bigasaba kandi n'ubwitonzi na cyane cyane n'ubumenyi n'umwuga ariko ubwo nibaza yuko aho hose twavuze buhari honorable tuko tuja mu mpera y'ikiganiro hari inzego nshasha hari inzego nshasha mbe kare ugeze kugira uti ngo reka data wanje bavuze ati data wanje ntubizeye cyane uno munsi nta hagati y'imigenderanire hagati y'ibiro kumisha amakuru n'inzego za leta uno munsi ntibishobora gutera intambwe hanyuma inzego nshasha zigahinduka zikemera gukorana n'abamenyesha amakuru abanyamwuga kuko byari muri kahise kugira ngo cyane ko bazi ko bigeze kuba mu Burundi babisanzeho barabifuta urumva n'ibungende sinzi ko bazava ngo bahindure ariko kwanda kwishura neza nuko novuga ko kugira ngo bahindure imigenderanire isubire myiza urabona imigenderanire ngomba kugira imigenderanire nawe hari ico mba nshaka kuri wowe sivyo bariya rero nibo bagumva bafise indwara y'ubutegetsi bw'igitugu bw'igikenye indwara y'ubutegetsi bushingiye ku mugambwe umwe n'ivyumviro by'umugambwe umwe nibaguma bafise ivyumviro kunyonora abo gusa ntibizohinduka imigenderanire hagati y'abamenyeshamakuru imigenderanire hagati y'imigambwe itavuga rumwe nabo imigenderanire hagati ya societe civile imigenderanire byose n'ibihugu byo hanze muri rusange kuko urumva abanyamakuru bigenga bavuga amakuru kwari tubashobora kubemerera kugira ngo baje kuvuga yuko bari kubarona amategeko yerekeye ivyimviro vyinshi mu ntwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi ku vyimviro vyinshi kuri societe civile pluraliste ku binyamakuru vyigenga ku kuba nyene umuyobozi agomba gutanga raporo igihe cyose akayiha abanyagihugu aserukira ati jewe ndabikoresha gutyo itunga nasanzeho nuko aho rigejeje nuko twarikoresheje gutya ntabanye y'abantu ibyo ndibashobora kwemera integuro ya politiki n'integuro ya politiki yega relation extérieure relation avec les autres niho umenya ibyo ukora nibahindura kuri iyo ndumbero y'intwaro y'igihugu bazobahindura no ku bintu vyerekeye abamenyeshamakuru no ku bindi vyinshi bagarukana intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi n'ibinyamakuru vyigenga na societe civile byose uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwa hanyuma bakora ivyaha abitegekanye n'inzego zibijejwe ariko mu gihe ari bo bafise intumbero imeze gutyo nta kizohinduka kandi tuzobibonera mu bintu mu bikorwa no mu ngendo si mu kanwa gusa oya si ku rurimi gusa n'ibikorwa abarundi bari baragerageje kugira bati reka twicare hamwe tuganire ku igihugu icyo gihe nagira ngaruke kuri nyakwigendera Mukapa yaragiye yari umwe mu bifuza bw'intumbero igihugu cy'u Burundi yagiye atabishitseko kajambo kanyuma mbere yuko dusozera iganiro Mukapa musabira kugira Imana imwakire mu twari twayo Mukapa nacatari yaragerageje yabifurije amahoro yarabifurije amahoro mu Burundi agaragaza leta
wabo nawe aragaragaza uburyo bwose kandi turabibona ko no mu buhinga yari yagaragaje kuburondera ariko byaramunaniye kubera kuko yagwanijwe n'abategerezwa kumufasha rero aruhapfa ntacyo tumuzi ko kibi tumuzi ko neza nuko sindabizi ariko atangaje abamugwanije bateza kumufasha leta iyo leta nakuba imeze kurya ntiyateza guhindura niyo yamugwanije bwa mbere na mbere rero mugabo mu nyuma dusanga yagabanijwe na Tanzania yenyine igihugu yigeze kuyobora kandi igihugu aricyo cakiriye amasezerano yo gusubiza hamwe kw'abarundi yarusha birava biratangaza ingena kandi Tanzania ifise uruhare runini cyane kuko iyo babijyamo nk'uko babirewe mu gihe cyo kuri Nyerere buyo yatwara igihugu ndabanda yizeye n'abandi byari gukunda ariko bafise ibintu zabo bwite bariko barashigikira mu Burundi no mu karere bagira bati ku butegetsi nitubagore kuko nibo bashobora kutwohereza ibintu vyacu dufise mu karere no mu gihugu cy'u Burundi nibo badasubira kutubaza ibintu vya base byose birimo kaparuti ni mu mahoro mari make mu akajambo kanyuma mu kapa yarifuje abarundi amahoro mugabo ntiyabishitse ko akajambo ushikiriza kuri no munsi kumusezera niyigira amahoro murundi ako mu Tanzania niyigira amahoro urumva yaragerageje nkuko honorable yabivuze ariko ntaco yashoboye gushikako kuko nibaza ko yari kwagwanywa yavuze Tanzania ariko nibaza ko cyane dukwiye kuza turadoma urutoki ku muntu yitwa yahoze arongoye nawe nyine igihugu ari we nevuga ko no munsi yifatiye nyonyi zitunga rya leta afise niba ko yuko koko utaronka amahoro yego hagumye hako kagwi bafashanya kugira ngo babandanye biba igihugu biciye mu bitoro biciye mu butare no mu bindi mu kapa rero niyigira amarembo yaragerageje ariko nibaza yuko byamunaniye urumva ko baja kwiba kubera bafise abo bacako bakikwete bafasha ku barundi kugira ngo baje kwiba igihugu nibyashika rero natwe hakaba abandi bagira bati ibi bintu bihagarare ntihazobura baza gufasha abo nabo bagira bati ibintu nibihagarare kubera bazoba bariko barondera ukuri bagwanira agateka kazi n'abiba bagatoteza abandi ntibagira abarundi babo nuko ariko hari ikintu bavuze imigenderanire ya leta n'imenyeshamakuru biratangaje kubona leta y'u Burundi ishobora kwemera umuntu yitwa Keniko Ndibagirinde ikamwikarata akandi ariko yigisha amacakubiri y'ivangura ry'ubwoko akifatira mu gahanga akavuga ati abatusi abantu bameze kunuku nabo leta y'u Burundi ikamuha amakarata ubumwe dukwiye kubushikira ntimugwanye amasezerano yarusha atuma dusubiza hamwe ariko ikamuha ikibanza ca mbere buryo bintu biratangaje cyane niko karero kiyo ntwari ngene imeze kandi aguma bivuga n'ubu bavuze ngo hari indwara nshasha reka turabe kuri icyo kibazo kwazo bamubwira bati ubutungane buzotindasize ngaho gufata na cyane yuko azongera